Shalom shalom ndabaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ni mene data Sengiyumva Herve agarutse muri ca kiganiro cacu dukunda ijambo. Umwami Yesu Kristo akomeze kuduhezagirana. Tugeze ku gice ca 11, turi ku cigwa cacu itandukaniro riri hagati y'isezerano rishasha n'isezerano rya kera. Turacari mu gice ca mbere canke parti ya mbere, two turaraba isano riri hagati y'isezerano rishasha n'irya kera, aho tubona umwami Yesu Kristo mu buryo bwinyegeje mu isezerano rya kera. Kumbure mu gice ca kabiri canke parti 2 niho tuzobona itandukaniro rero riri hagati y'isezerano rya kera na rishasha. Ubu turacari muri parti 1 dusa n'abariko barayisozera. Tuzoce dutangura igice ca kabiri rero turabe nyezina itandukaniro riri hagati y'isezerano rishasha n'irya kera. Turacariko turavuga kuri Yosefu, turaba ingene afitanye isano n'umwami wacu Yesu Kristo. Tumaze kuvuga ibintu bitandatu, abo tutabanye mugende mubikurikirana mu vyigwa biheruka. Abo tutabanye mugende murabe kuri YouTube ubutumwa bwiza kuri bose, murabona ikiganiro citwa dukunda ijambo, muca mubona urukurikirane rw'ibi vyigwa vyose kugeza kuri iki gice tugeze ko ca 11. Reka turabe rero icyanyuma gisa n'ikirangiza kuri iri sano riri hagati ya Yosefu na Yesu. Icyanyuma rero tubona basangiye nuko inyuma yo kunesha igeragezwa, murazwi icya gatandatu twabonye ko bageragejwe n'icyaha mugabo ntibagikora, kandi hirya yo kugeragezwa n'icyaha barababajwe mu buryo bw'itangaza. Twarabonye ingene Yosefu yaciye ajya gufungwa, afungwa azira ubusa, arababarira mu gasho, mugabo yavuye mu gasho Imana imugirira neza. Ngo inyuma yo kunesha igeragezwa Imana yamushize imushira hejuru. Turabona ko inyuma yo kugeragezwa Yosefu Imana yamushize hejuru. Mbega Yesu we inyuma yo kugeragezwa Imana ntiyamudugije kamushira hejuru? Twigeze gusoma icanditswe kandi ntiduhengeshanya kugisubiramwo cyo mu Bifilipi igice ca 2, mugabo turaza kuraba na twebwe mbega abazogeragezwa bakihanganira ibibagerageza gushika ku kanyuma bazohabwa iki? Turabe isano na twebwe bidufiseko. Dusome rero tutwihuse muri mwitangurira igice ca 41 murongo wa 37 gushika kuri 41. Ni si hato. 41 itanguriro umurongo wa 37 gushika kuri 41. Nuko Farao n'abamukorera bakira neza amajambo ya Yosefu. Farao arababaza ati, ko shobora kuronka uwundi muntu ameze nk'uwo mugabo, umuntu arimwo impwemu y'Imana? Umwami abwira Yosefu ati, nimba Imana yaguhishuriye insiguro y'izi ndoto, biraboneka neza ko atawundi muntu munganya ubwenge. Ni wewe ngiye kuzeza ikirimba canje, kandi abantu banje bose bazokumvira ivyo ubategetse. Ni jewe jenyene nzoba ndi hejuru yawe, kuko ndi umwami. Nuko Farao abwira Yosefu ati, raba nguhaye kuganza igihugu cyose cya Egiputa. Inyuma yo kugeragezwa no kubabazwa, Imana ikiramuduza imushira hejuru kuba ubuganza Egiputa yose. Tubirabe no kuri Yesu. Mbe kuri Yesu naho turafise aho dushobora kwigira kuri we ingene yageragejwe uburyo bwose. Twabonye ko yageragejwe uburyo bwose, mbere gushika no ku rupfu rubi rw'umusaraba. Hanyuma Imana ngo icimuha izina risumba yandi mazina yose. Ubu ntidusubira gusoma kuva kuri 6 hamwe mu gice ca 2 ca Bifilipi, dusoma umurongo w'9 gushika kuri 11. Ngo nico cyatumye Imana imushira hejuru cyane, imuha izina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo mw'izina rya Yesu amavi yose azapfukame, ari ivyo mw'ijuru, ari ivyo kw'isi, ari n'ay'ivy'ikuzimu, kandi indimi zose zize zature ko Yesu Kristo ari umwami, kugira ngo biheshe Imana Data icubahiro. Izina rya Yesu ryabaye hejuru y'andi mazina yose. Turabona kandi kigira kabiri mu vyo bashingiye naye kuri Yosefu. Aha avuga ngo umwami abwira Yosefu, nimba Imana yaguhishuriye insiguro y'izo ndoto, biraboneka neza ko atawundi muntu munganya ubwenge. Tu es plus sage. Tubona ko Farao yabonye ko
Yosefu afise ubwenge buruta ubw'abandi bantu bose, arico gituma aciye ahabwa kijya kibanza. Mbega ninde natwe tubona afise ubwenge gusumba abandi bantu bose? Turabibona mu Bikorinto ba mbere igice ca mbere umurongo wa 30, aho bavuga ngo Imana niyo yabagize umwe na Kristo Yesu, we yatubereye ubwenge buva ku Mana. Lui il a été la sagesse de Dieu pour nous. Yacitse ubwenge bw'Imana kuri twebwe, ku bwacu. Yacitse ubwenge bw'Imana ku bwacu, ngo we yatubereye ubwenge buva ku Mana. Niwe kugororoka kwacu, niwe notre justice. Ukwera kwacu akongera akaba ukwera kwacu, kandi niwe ugucungurwa kwacu gukomokako. Ahanini nari nkenera ijambo ngo niwe yatubereye ubwenge buva ku Mana. Rero turabona ko arico bahuriyeko na Yesu na Yosefu. Bose barababajwe, babazwa bazira icaha, gukora icaha mugabo ntibagikora. Mbega turabe na twebwe abakristo turi muri uru rugendo, turi mu isi yanduye, irimo ibibazo, irimo n'ingorane. Mbega twebwe burya ntaho tugeragezwa, ntidufise uburyo tugeragezwamwo bushobora kutubabaza mu buryo bugaragara? Impera yacu na twebwe nimba tubabazwa n'icaha ntitugikore, impera yacu izobiye. Iyo nayo turayibona muri Yakobo igice ca mbere umurongo wa 12. Yakobo 1:12. Ndasoma mu Kirundi, nsoma no mu Gifaransa. Muri version ya Louis II numvise havuga neza, reka mpere mu Kirundi. Yakobo 1:12 havuga ngo harahiriwe umuntu yihanganira ibimugerageza, kuko inyuma yo kugeragezwa niyarama azohabwa urugori rw'ubugingo Imana yasezeraniye abayikunda. Ndabifurije kugwana intambara nziza, kutaneshwa n'ibitugerageza, twihangane kuko hari umunsi umwe tuzoronka impera, bakristo bene data. Mu Gifaransa rero havuze neza, havuga ngo heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Tentation na épreuve ni ikintu abakristo bakunda kwitiranya. Vyose mu Kirundi bavyita ngo n'ibigeragezo. Mugabo twebwe tentation ni ukugeragezwa gukora ikibi, eprouve naho ni ukubabazwa kubw'icuri. Ni ibintu bibiri bitandukanye, mugabo bishobora kuba bifitaniye isano. Ngaha tubona ko gicika épreuve canke gicika ikigeragezo mu gihe turiko turababazwa kubw'ico turi dusabwa gukora ikidahwanye n'ico turi, naho ikibazo kiri. Mbega wewe mu vyo usabwa, mu vyo ugeragezwamwo gukora, urabikora canke ntubikora? Bimeze gute? Mugabo turabona ngaha ingene batubariye mu Gifaransa ngo heureux l'homme qui supporte patiemment les tentations, ngo harahiriwe umuntu wese yihanganye, supporter, ashobora gusuporta, kwihangana, kirundi bavyita kwihangana, mugabo ngo yihanganye, supporter patiemment la tentation. Ngo car après avoir été éprouvé, amaze kugeragezwa no gupimwa vy'ukuri yuko ashikamye, ahagaze mu kwizera neza, adashobora kunyiganyizwa n'ikintu cyose gishobora kumutandukanya n'Imana canke gishobora kumukoresha ibinyuranye n'ivy'Imana igomba. Mbere twavuze kuri Yesu na Yosefu, mugabo nashatse tubisanisha natwebwe nk'abakristo. Mbega umuntu natwe ntitugerageza gukora ibinyuranye n'ico turi? Ni iki cyanditswe kiza kudufasha ngo car après avoir été éprouvé, inyuma yo kugeragezwa vy'ukuri yapimwe sawa sawa, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ngo azohabwa urugori canke igitsibo c'ubugingo Imana yasezeraniye abayikunda. Abakunda Imana barihangana, bemera kugeragezwa uburyo bwose, kandi bakanesha ibibagerageza. Inyuma yo kunesha rero ngo tuzohabwa urugori canke igitsibo c'ubugingo. Ndabifurije kuzoronka iyo mpera mwese bene data, abadukurikirana. Twihangane, tugeragezwa na vyinshi, turi mu isi yanduye, kandi ni vyinshi biturondera kugira ngo duse nabo. Mbe nka Paulo yavuze ngo ntimugashushanwe n'ivy'iki gihe, ngo ne vous conformez pas au siècle présent. Imana idushoboze, Imana idufashe kugira ngo ibitugerageza n'ibitugora ntibishobore kudutsinda, kuko inyuma yo kunesha, inyuma yo kwihangana, tuzohabwa igitsibo c'ubugingo Imana yasezeraniye
abayikunda bose. Abakunda Imana rero twihangane, turorere twihanganye kugira ngo ku munsi urizina Imana cyangwa umwami wacu Yesu Kristo azoduhe iyo mpera y'igitsibo c'ubugingo. Umwami Yesu abahezagire, abagirire neza. Murakoze, tuzosubira mu vyigwa bikurikira. Yesu abahezagire. Amen.